Itangazo ry'umugambwe CNDD-FDD rijanye no kwibuka imyaka 57 iheze incungu yo kwikukira umugambi Rudoviko Rwagasore agandaguwe. Imyaka 57 irarangiye. Umuganwa wa Rudoviko Rwagasore umuvyeyi akaba n'incungu yo kwikukira ku Burundi agandaguwe. Umugambi wa CNDD-FDD urifatanije n'abarundi bose mu kwibuka iyo ncungu. Uyu munsi nuwo kwibukana icubahiro gihawe iyo ntwari yitanze ikigura Burundi n'abarundi kugira ngo turonke intayo yo kwikukira, kwishira no kwizana, kandi yaraharaniye iteka ry'u Burundi n'ubutungane kuri bose. Nta kindi yazize atari umutima wo gukunda igihugu camwibarutse. Abansi mu Burundi bamugandaguye nta kindi bashaka atari kuguma bapfukamye mu nda igihugu c'u Burundi. Kwigenezo ya 13 Gitugutu uko umwaka utashe n'igihe c'umubabaro, kikaba kandi n'igihe cyo kwisuzuma kugira ngo turushirizeho gukora mu gutsimbataza intahe yo kwikukira ku Burundi. Iyo ntahe twayironse turushe, naho kava amahanga yagerageje kuyirwanya, n'ubu akaba akiriko. Iyo ntambara yibonekeza mu bikorwa byo kuburabuza abenegihugu. Uwo wese abikurikiranira hafi yarashoboye kwibonera ko atarindiragi abakoroni b'ababirigi badusigiye atari amacakubiri, gukumirana, urwanko rufatiye ku moko n'ayandi mabi n'ubu tukirwana nayo. Ivyo navyo bikaba ari imbuto mbi yo kurandurana n'imizi mu ntumbero yo kubaka Burundi bw'ejo. N'akarorero kabi atakindi ko dufasha atari kugumiza igihugu inyuma y'iterambere no kugumiza bene gihugu mu buzima bubi. Igihe abarundi bahagurukira rimwe bagatanga urugamba rwo kurwana intahe yo kwikukira, ububirigi ntaco butakoze ngo wihagarike. Buhera mbere mu kuduragiza incungu yacu yo kwikukira, irafungwa, baheraho mbere iranagandagurwa. Ari nico gituma kuri uno munsi twibuka iyo gandagurwa ryiwe hamwe nabo bari bifatanije. Aho bashaka kuzimanganya umugambwe y'Iprona, ari wari waharaniye intahe yo kwikukira mu kuwushiramwo abacangero babo bari bahurikiye muri ya migambwe ya PDC n'iyindi. Guhera ico gihe ubirigi bwaciye bushiraho intwaro zibuyoboka, zigikenye, zikumira, kandi zatwaye imyaka itari mike ineza y'abenegihugu iribagirwa. Kuri uno munsi uri hejuru rero, umugambwe CNDD-FDD uratangarije abarundi n'amakungu ibi bikurikira. Ubwa mbere, umugambwe CNDD-FDD urasubiye kwiyemeza ubugira kandi ko uzokwamana ntaryo ushigikiye amateka mpuzamakungu y'amahoro, demokrasi, umutekano w'abenegihugu n'iragi ry'incungu yo kwikukira ku Burundi. Ubwa kabiri, uyu mugambwe urakenguruka kwitanga kw'inzego z'umutekano w'igihugu zama zitanga zitiziganya mu kurwanira intahe yo kwikukira ku Burundi bwakuye mu menyo y'ingwe. Ni intwari koko kuko
ntako zitokora kugira ngo igihugu ntikigwe mu minwe y'abasesa nkuyoze. Ni intwari zamana ntaryo hafi y'abenegihugu, abo nabo bakaba bakenguruka bimwe bivuye ku mutima ukwitanga kw'ingabo z'igihugu. Ubwa gatatu, umugambi CNDD-FDD urakenguruka ku kugena umutekano wifashe mu gihugu cose. Tukaboneraho akariho gushimira leta y'u Burundi atashidakora mu kurwanya ubube gito ubwo ari bwo bwose no gushikikira ubutungane mu ntumbero yo guhana ibyaha. Ubwa kane, umugambwe CNDD-FDD urakenguruka utwigoro twose twanyicubahiro Benjamin Mkapa arongora ibiganiro bihuza abanyepolitike. Ivyo biganiro byarafashije kugira abanyepolitike bari hanze y'igihugu bagaruke mu ruhongore, abatari bake bakamaze gutahuka. Turongeye gutera kamo rero n'abatarataha kugira ngo batahuke mu gihugu cabo c'amavukiro, dufashanye twese kubakirana iteka mu gihugu cabibarutse. Ukuganira umuco mwiza w'amuranga abarundi muri kahise mbere no muri kazoza bizokwama gutyo. Ibiganiro biranga kazoza keza k'igihugu, naco gituma bizobandaniriza mu Burundi narirya abarundi bazopfundika amatora yo 2020 ngaha mu Burundi nyene kugira agende neza. Ivyo bazopfundika byose bikaba bizopfundikirwa ngaha mu Burundi nyene. Uyu mugambwe urasubiye gukengurukira iyi leta irongowe n'imboneza yacu nyene cyo Petero Nkurunziza, umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi. We yakoze ibishoboka byose gushika umurwi wo kumenya ukuri no kumenya ukuri no kunywanisha abarundi severe ujeho. Uwo murwi ukaba uzoshira habona amabi yakorewe abarundi. Uyu mugambwe urashimishwa kandi n'igikorwa kiboneka kimaze kurangurwa n'uwo murwi, ugatera kama abarundi kuwutera intege mu byo basabwa byose kugira bafashe mu kugaragaza ukuri ku mahano yabaye, gutyo bifashe mu kubaka imitima na kazoza. Umuntu mbere yo kubandanya duhe icubahiro ntangere umugabo natari umuganiro dukorwa gasore no kubungabungira gira idasanzwe yadusigaranye. Umugambwe CNDD-FDD urateye akama abarundi bose iyo bava bakagera ngo bagire urunani rw'intamenwa, bashira inguvu hamwe mu gukunda no kubaka igihugu cabibarutse. Ubw'umunani, umugambwe urashimiye kandi urateye intege abarundi bamaze gutahura ko igihugu cubakwa na beneco, bakigira inama bagafata ingingo yo guterera amatora atagahato. Mukaba muzi ko amatora yagenze neza cane. Uko niko kurwanira no guharanira intayo kwikukira, ni nako kugendera mu makanda y'umugano dukorwa gasore yiguze iyo ntahe idushikanye ngaha. Uyu mugambwe uboneyeho akaryo ko gutera kama abarundi bose na cane cane abanyamahanga na cane cane abagumyabanga ngo babandanye guterera amatora yimirije mu 2020. Niyo ni ntumbero yo gushikira intayo kwikukira hamwe no kurwanya basesa nkuyoze bamarondera kwisuka mu itunganywa ry'igihugu cacu. Rimwe bakavuga ngo ko batanze uburyo intwaro yotunganya uku canke kuriya uko bashaka. Mu kurangiza, umuganga urasiye guhamagarira abarundi bose na cane cane abagumyabanga kugenderana ntaryo iragitwarazwe n'incungu yo kwikukira kw'igihugu cacu, mu kurwanya abansi b'igihugu, mu kurwanya akarenganyo, mu kwirinda amacakubiri ariyo yose, mu kurwanya bakaboko n'ayandi mabi atuntuza akongera akazingamika igihugu. Murakoze. Bikaba bigiriwe kuwa ngahe Bujumbura kwa 13 Gitugutu 2018 kubw'umunyamabanga mukuru w'umugambwe